Turabaramukije kandi tuboneye ko no kubahereza akaze banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Turi ku munsi wa kabiri ku itariki ya 18 Ruheshi 2024, umunsi imyaka ine irumanye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arahiriye imbere y'abenegihugu ko agiye kubarongora neza. Gusa ikibazo gihari ni kimwe. Ikibazo cyo kwiyunguruza gitera kiba ndanse mu gihugu. Mu gisagara ca Bujumbura hoho ni ikibazo kitoroshe. Ivyo biruko mu gihe hariko hegeranywa amafaranga menshi yo gutegura amasengesho y'umukuru w'igihugu aza kuba kugira ahimbaza imyaka ine irangiye ariko arongora igihugu. Ibi turabivuga kandi dushimikiye ku rutonde rwagiye ahabona rw'ingene indongozi zigiye zitandukanye n'abandi benshi bakomeye boba kusanyije amahera yo kugira ngo bafashe umukuru w'igihugu guserebura ko ahejeje imyaka ine arongoye igihugu c'u Burundi, kandi abarundi benshi bari mu mwiheburo n'agahinda. Bikaba rero vyagiye ahabona hari abagiye batanga miliyoni zitatu, hari n'abandi benshi bagiye batanga amahera bigaragara ko ari benshi. Kugeza ubu liste ikaba iriho abarenga 101 batwerereye. Turaza rero kubigaruka ko muri aya makuru mumenye ayo buri wese yoba yaterereye, cane cane tuza no kugera ku mahera buri umwe wese ari gutanga. Mwumvirize agahomero bunwa karimwo mu gihe rero abenegihugu bo bari kurira iminsi yose. Turabagije kandi turabahaye ikaze mwe mudukurikiye muri mu Burundi, mwe muri mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mwe muri mu bice bitandukanye ku migabane ya kure. Mwese turazi ko mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Jana kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Reka dutangurire kuri iyi video. Murabo ko kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura ubu vyari vyifashe mw'ijoro. Mu nyuma yaho rero niho tuza kubagezaho ivy'urwo rutonde rw'abantu bariko barakotiza kugira ngo umukuru w'igihugu ahimbaze imyaka ine irangiye ariko arongora igihugu. Raba neza namwe murabona rero ingene vyoba vyifashe mu gisagara ca Bujumbura. Kwiyunguruza rero mu miduga itwara ibidandazwa, itwara imyanda, benshi rero bakaba bipakiza cane cane mu probox nkaho ari ibiraya ariko barapakiramwo. Urabona namwe video rero ko vyoba vyifashe. Ibi rero nagahomera bunwa, kandi aho ni hagati mu gisagara ca Bujumbura. Benshi rero bakaba bibaza aho bizoherera mu gihe igitoro kitoboneka, kandi abo bose nubwo bariko biyunguruza muri ubwo buryo, igiciro co kwiyunguruza naco kirazimvye kuko ahenshi vyagiye vyikuba incuro zirenze 4 nkuko twanabagejeje ko ivyo biciro vyo kwiyunguruza. Reka rero twibandanirize n'urutonde rwagaragaye. Uwatanze menshi kuri urwo rutonde nkuko biboneka ni Honorable Oscar Adeje Assurance Royale, yatanze miliyoni 5 kugira ngo umukuru w'igihugu aje guserebura ko ahejeje imyaka ine arongoye igihugu c'u Burundi. Nkuko bigaragara kandi Son Excellence General Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu nawe akaba yatanze miliyoni 3 z'amarundi. Hari Colonel Gasanzwe Gaspard yatanze miliyoni 1,500,000 y'amarundi. Hari kandi Honorable Engineer Sindayikengera Apollinaire yatanze umuriyoni w'amarundi. Hari Dr Engineer Lieutenant Colonel Nibigere Leonidas nawe yatanze umuriyoni 1 w'amarundi. Hari Uwakanyoni Celestin nawe yatanze umuriyoni 1 w'amarundi. Hari n'abandi benshi rero nkuko bigaragara bagiye baratanga miliyoni 2. Ni bandi bagiye batanga umuriyoni akaba ari benshi cane. Harimo Gatoni Rosine Girene, harimo Bwendakumana Celestin, harimo witwa Nibizi François yatanze umuriyoni n'ibihumbi 550 y'amarundi. Harimo kandi Ambasaderi Bankumukunzi Nestor nawe yatanze umuriyoni w'amarundi. Hari Très Honorable Ndadaye Denise yatanze imiliyoni 2.
hari kandi uwitwa Nkanago Faustin nawe yatanze umuriyoni w'amarundi. Utwo rero twabagiye baratanga hejuru y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Uko rero vyibonekeza hari n'abandi bagiye baratanga ibihumbi 500, hari batanze ibihumbi 600, hari abenshi bagiye batanga ibihumbi 200 kuduga, hari na benshi bagiye baratanga ibihumbi 300 n'abandi bari mu batanze ibihumbi 50 vy'amarundi. Cibonekeza rero nuko iyo liste abantu bakibona bagize imyidogo igiye itandukanye. Benshi bakavuga bati aha niho igihugu cakeneye kandi buri umwe wese ariko agerageza gukora kugira ngo umwimbu uboneke, ariko naho bavuga ngo abenegihugu bariko bararira umukuru w'igihugu wewe ngo ntateba kurya n'utwo abenegihugu benshi bafise, ngo kuko n'ubusanzwe guterera bisa nkaho ari itegeko. Ubwo uravye iyo liste iriho abantu benshi gushika naho icegera c'umukuru w'igihugu nawe ahabwa itegeko ryo guterera kugira ngo Son Excellence Evariste Ndayishimiye nawe akoreshe ibirori vy'uko arongoye igihugu c'u Burundi. Rero bikaza benshi bakavuga ko kuba Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu nawe yatanze iyo ntererano ari ukwikunda kwa Varisito Ndayishimiye kuko bafatikanije kurongora igihugu. Gusa rero iyo liste ibonekaho abajenero benshi bagiye baratanga mu bihumbi 50, mu bihumbi 100, mu gihe abandi rero bagiye bikora ko bagatanga yashika ku miliyoni no kuduga. Nkuko twababwiye rero uwatanze menshi akaba yatanze miliyoni 5 kuri urwo rutonde. Kugeza ubu ruriho abantu 101 bose baterereye kugira ngo umukuru w'igihugu aze gukoresha ibirori kuri iyi tariki ya 18 ukwezi kwa gatandatu 2024, tariki rero yerekana ko umukuru w'igihugu ahejeje imyaka 4 arongoye igihugu c'u Burundi. Birugo mu gihe kandi i Bujumbura amabisi menshi atacemera gupakira abantu ku mafaranga ari munsi y'igihumbi, abantu rero ntibashikanwa aho bategerezwa gushika, naho nyene bicaye ari 5 canke 6 abandi bakagenda bahagaze. Uko rero vyagiye biribonekeza kuva mu mpera z'indwi, bari turangije abashoferi benshi b'amabisi ntibacubahiriza ibiciro vyo kwiyunguruza vyashinzwe na leta, aho nka henshi igiciro cari hagati y'amafaranga 600 n'amajana 7 y'amarundi, n'ahandi hazwi ko hayarenze, ariko kenshi ubu bakarihishwa amafaranga 1000 y'amarundi. Wanse rero kuyarihawe baca bamwururutsa ubwo nyene. Si ivyo gusa, hambavu yo kurihishwa amafaranga y'umurengera ku nka bisi ntoya abantu bahora bicara 4 ku ntebe baca bategeka kwicara ari 5, nayo bisi nini canke kwasiteri abantu bahora ari bicara ari 5 bagaca bicara ari 6, abandi rero batari munsi ya 10 bakagenda bahagaze, kugera naho wanduza amafaranga canke konvayeri agendera hanze y'umuryango. Ngaho rero bashike kuri wa 17 Ruheshi 2024 nk'igihe c'isaha 5 z'umurango ku gituro kija mu buraruko bw'Igisagara, nta bisi zibonekeza kuri ivyo bituro. Biyunguruza rero baraheza bakaja hamwe bagafata taxi, ivyo bataziriye canga aho umuntu umwe hariho amafaranga ari hagati y'ibihumbi 4 hamwe n'ibihumbi 7, hari naho arenga gushika ku bihumbi 15, abandi bakaja hariya hagenewe imizigo bakareba amafaranga ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 4 bivanye naho ataha. Fabrice Mbanzabugabo ajejwe ivyo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura nta vyinshi ashima kuvuga kuri ivyo biciro vyo kwiyunguruza, ariko akavuga ko vyose bitumwa n'ibura ry'igitoro ryibonekeza muri iyi minsi. Ni mu gihe kandi mu ntara ya Bubanza abakoresha umuyagankuba ngo ntiborohewe na gato. Iyo nkuru tukaza kuyigarukako inyuma y'iyi ya Parseme. Kubona umwimbu w'ikawa, icayi n'ipampa waragabanutse no kuba leta idategekanya gushora hanze ubutare mu ntunganyo nshasha y'umwaka w'ubutunzi bw'amafaranga mvamakungu biracagoranye cyane. Bimwe rero mu vyashizwe ahabona impungenge ishirahamwe Parseme rifise ku ntunganyo nshasha y'ubutunzi
bijanye n'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 gushika muri 2025. Itangazo ryasohowe kuri uyu wa 18 Ruheshi iryo shirahamwe ryishinzwe guhamagarira abarundi guca urwevu no guhindura ingendo ryagize riti igihengere kingana n'imiliyaridi 1,766 hamwe leta y'u Burundi itoronka nk'imfashanyo keretse batse ingurane y'amafaranga aracaguye kuboneka mu gihe Burundi butaratunganya neza ivyotumye imfashanyo zinjira bikwiye nko kunagura imigenderanire n'ibindi bihugu. Muri iryo tangazo nyene ishirahamwe Parsem ryongeye rivuga ko muri iyo ntunganyo atabutari leta itegekanya gushora kandi ari bwo bwozanye amafaranga y'agaciro, aho ni mu gihe rero yaba ikawa n'icayi vyahora bishorwa hanze bikazana ifaranga ry'agaciro vyagabanutse. Parsem rero yagarutse kandi ku kibazo co kurwiza umwimbu, yaho yagize ati miliyaridi 520 mu miliyaridi 569 zitezwe kwiyongera ku mafaranga Burundi buzokwinjiza no kuvuga ibice birenga 90% azofasha mu bikorwa by'ibisata vya leta aho gukora ivyo kurwiza umwimbu utuma igihugu gitera imbere kugira ngo Burundi rero bishike kumbona kazoza igihugu cifashe 2040 giteye imbere muri 2060. Umuyobozi wa Parsem Ndikumana Faustin agahamagarira leta kunagura amashirahamwe yayo kugira ngo torere umuti ibibazo vy'amatara n'amazi, ivy'ibitoro, sanure n'amabarabara, ibiraro n'inyubako rusange, yongere arwize ibiterwa vyinshi mu burimyi n'ubworozi kugira ngo turonke ivyo twikorako n'ivyo dushorera hanze. Mu gusoza Parsem rero ikaba yakebeye leta igira iti intunganya yo kuduza amatagisi n'amakori ntibigishobora kudufasha kuva mu bihe vy'ubukene, ahubwo ipfukama abenegihugu mu nda ubuzima bwabo bugasubira inyuma. Twababwiye ko mu ntara ya Bubanza abakoresha umuyagankuba ngo ntiborohewe na gato, ngo rero ngo ntawo kwizera ko agire akore aheze kubera ko umuyagankuba ugumucikagurika mu gisagara ca Bubanza nk'uko bivugwa n'abenegihugu babo. Mu mwijoro ngo biriko biramenyerwa ko umuyagankuba utegerezwa kubura, twe twaramenyereye nta matara twahora tubura, ariko ubu umwanya n'umwanya tubona agiye. Umwe mu badandaza ashikiriza utanguye kumva umuntu ntuwuzi ko umuheza amatara adacitse, niko Kinyozi atangaza. Barongera bakavuga ko kubera amatara kare adakunda gukena, imiryango yariko iramenyera kutagura amakara bagacana ibicangarayi navyo bikoresha umuyagankuba. Ngaha rero turarara ubusa hamwe amatara atagarutse kuko nta makara tukironka. Abandi rero bidoga ko gucika kw'amatara bituma amata yabo agira ikibazo, kandi ko iyo akenye ubuzima ngo ntibworoha mu gisagara, bagasaba rero uwo bafasha akabaronsa ubuhinga bwo kuyabika ntaze arapfa. Muri Regideso rero bakavuga ko ivyo cikagurika biva kukuntu umuyagankuba bafise ari muke. None abo bifuza uburyo bwo kubika neza amata bobahanura iki? Se wowe aho uri umuyagankuba woba uboneka uko bikwiye? Reka duhereze kuri iyi nkuru y'Imakamba. Ku mutumba Rusovu bariko bashima rero ko baraye baronse amazi meza batererewe n'imvukira yabo. N'abanyagihugu baba ku mutumba Rusovu zone Dunga muri komine Kayogoro bari mu munezero ntange kubera baraye baronse amazi meza inyuma y'igihe kinini bavoma amazi yo mu nzuzi. Amazi rero akaba yabonetse kukigorokana Umuremyi Barake bukera yo kuri uyu mutumba afatikanije n'abanyagihugu baterereye agacumu ku bumwe ku buryo n'inguvu. Abakenyezi rero ku mutumba Rusovu bakavuga ko bagiye kuruhuka kuko bahora bafata urugendo runini bakaja kuvoma, ariko kandi bagakoresha n'amazi adasukuye. Ubu ngo ni umunezero kuko amazi begereye hafi. Abatware bo muri iyo zone bagasaba abanyagihugu kubungabunga ayo mazi kuva isoko gushika kw'ibombo kugira ngo aboneke ko yaje bayakeneye koko. Turabakengurukiye cane abanywanyi bacu mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru vya Hejuru TV. Basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza kubagezaho uyu munsi wose tuze kubana. Turi kw'itariki ya 18 kwezi kwa gatandatu 2024. Imana ibahezagire.